Mbibintu ubwa mbere uko kuguru niko kwari kwafashe hanyuma vyimukiramwo sinanatambuka amwe nagoma ndyamyaho nyene ndateba ndava hasi banzanya kwa muganga. Ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 17. Niho ingorane zishika hagati y'abubatse ugasanga izo ngorane ntizivugirwa hamwe na hamwe imbona nkubone. Rero uwo mwana mubona yitwa Ngurukiye Oscar n'uwanje twavyaranye n'uwo ubundi dosa n'urya ari Karabeka David n'ibitanga yabo mavuro makuru hari Igitega niho bandungayiye aca mbora ubushobozi bwo gushikayo. Hariho umuntu hari yambona ari karaturaba sinzi mwe ko mubona mugandazi muramubona? Muramubona? Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherere canke n'amasaha muri kumonera ko ino mbonesha kure novuga ati tujuru ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'imera. Turi kumwe ngaha n'abantu batatu reka babidondore hanyuma tuje ku kwidonido y'ikiganiro cacu. Turabaramukije. Turabaramukije. Meze neza? Ni sawa. Imuga niho turi. Muri Muga. Province ni Province ni Gitega, commune Gitega, zone Muhungwa. Ego hanyuma igihugu naco turimo cyo bari iki? Igihugu turimo ni cyo Burundi. Nego je nitwa Ntibangaremeje Bateze Capable. Kuri turashimye cyane kugira ngo muze kudutemberera kugira ngo turabire ibitugoye. Jewe nitwa Ngurukiye Oscar. Nkuko bisanzwe bimeze turagendera ku gatumba hanyuma tukabaza abantu baba bafise ibibazo bihanze abandi muraza abantu ibibazo ntibingana kandi niko uko ibibazo bitangana niko n'ubutunzi butangana niko n'amahigo y'abantu atangana. Baturangiye yuko hariho umwana afise ikibazo gikomeye cyane nkuko dusanzwe tuzi yuko abadukurikirana hari abantu babagira neza batandukanye kandi nawe uri kuradukurikirana urumugira neza ukore kugira ngo mugenzi wawe nawe aronke ubuzima. Nagoma nkubwire we kuba ugihumeka kuba ukimeze neza kuba ugitambuka nta buhinga burimo ni Imana. Woshobora kuba uri kuranyumviriza ariko ejo warashoboye kugenda gushingura umuntu canke ukabona bagize ama accident abitavye Imana mu buryo ubu cankwe buriya ariko wewe uracari muzima. Kuba ukiri muzima akaba ari wundi akiri muzima ariko ashobora kugira ubuzima ku bwa wewe mugafise ikibazo wewe urashobora kugira ico ukoze nawe akagira ubuzima nk'ubwo nawe ufise. Kubaho si umuntu kubaho ni Imana. Abaturangiye ngaha bavuze yuko no mwana afise ikibazo. Eske ikibazo afise niki? Ikibazo afise uwo mwana yarabaye ngaha kwije imyaka 9 arafatwa n'ingwara. Iyo ngwara imaze kumufata ntiyava hasi ntiyahonyora ntiyatambuka na gatoya. Abagira neza bage bamfasha ndiruka kwa muganga haracamwe na drogiteri w'Igitega arambwira ngo ningende Ikarusi harananiye gushika. Uwo mwana kuva gifatwa sinarose kimumfasha nije nagoma niyaranja
n'uwo Gapawulo yagira ngo ni se wiwe ntiyigeze amumfasha, n'uwo munsi nagira nti ahikarusi harakenewe nta n'ijambo yanyishura mbwira ngo bitamuneze ntisivyo gusa. Umwana ndamugwaza gushika Imana iragira uko bona, none urabona ntiyunama ntahagarara nta n'ikintu na kimwe akora, ani umuntu aguma dedemera uko nyene, uwo ndamutunze uko nyene, nta n'utuntu na tumwe yihereza ntamuhereje, nta na kimwe yihereza. Uwo mwana rero ameze uko rero. Nari nagomba gusaba rero muntabare namwe nko abandi bamfashije, uwo mfasha n'ubundi akaza abandanya mumvuriza. Aho hantu kw'ivyo bitaro boba bagusabye amafaranga angana gute? Yemegaye sinagiyeyo, narabuze itikishika nayo bambuye ikarusa cyane ubwoba, sinagiye kweri sinashitseyo. Aho banyatse ibihumbi 240, nageze ku bihumbi 100, aya ndacarananira nca ndaheba. Aho sinagiye kwendagenda ni betani hari isonga mba ku bitaro bikuru, bambuye ngo iyo nja hikarusi ngwemwe ngo ingwara kuguba yafufahaye. None ikibazo iyo ngwara imeze gute? Iyo ngwara bambwiye ngo rwaye amaferegisiyo, je yindi ngwara urumva mbona teranye kuko nyene je bambwiye ngo rwaye amaferegisiyo mu magufa, ama infection mu magufa. None nabuze rero ngene ndamuvuza, urumva iyo bage barasubira barambwira ngo ninji Bujumbura harananiye gushika. Naguma ngura n'ubundi acabandanya ngura n'ubundi afise ideni ringana n'ijyamahera 45,000 ku binini banyarikiye ntarariha, nkajya ari narisha amahera 70,000 narayo nguranye mwishira hamwe, ubu niruka mu mashira hamwe bakaza barangura, nibo bamugejeje ngaho two ibinini bambwiye kugura nkaca nja kwishira hamwe rikangurana, nanje nkiyaranja nkarambwene nzanda ngira nta nagasabuni higura, nta kintu na kimwe higura. Uwo mwana yarankoko ndamutunze uko kwe, nta n'ikintu na kimwe cihereza. Nanje uyu mwana none agira wakanga yari umuhereza umwana je nayo navyo abana indwi barapfuye baraheze, mfise ujya n'uwo gusa, ufise babiri mu bana. nakandi gakobwa kamwe nakene mu mutwe ntiyapanze neza, ameze nk'uwaparanganye mu mutwe, karasohotse. N'uwo mugenzi we yaramutaye nta kinamuraba, niyaje ntiyegera nahari. None ugita kari kamusidukiye ko nyamwana amagogwa aguma muhanze nawene none mu mutwe yarapayuse ntameze neza kweri. Ne kubera iki tuba bintera ingorane byose, kibazo ni jewe byose niharanga ndi uwo mukunyene. Ne kubera iki tugitangura papa w'umwana twicaranye ngaha wavuze kubera iki wavuze ngo nuwo papa wiwe ngo byitwa ko ari papa wiwe, byitwa ko ari papa wiwe gute? None ko ataca mufasha ko nuwo bamunze mubana. Oya ne kubera iki mutabana? Neko byashitse gute? Ngwara byarashitse nyene. Niwe mwambikanye impeta ubwa mbere mugitangura kubana? Oya abo byambikanye impeta yarahwereye mbere. Wowe mwambikanye impeta? Jewe ntacyarahwereye, we yarapfuye. Uwo nuwo bambikanye impeta uyu mupapa yarapfuye. Nawe napfuye ubunyene je wundi ari umusazi nawene ntiyamuraba. Abana mu majabo make uri umupfakazi. Yego nta mugabo ufise? Nawe mfise, nega umuntu atakuraba atari ikintu cepfo ca ruguru, n'uwo mwana kuva zinga amatara umusigeza amuraba nta n'umunsi n'umwe. Oya uyu urumva ahari, urumva mu majabo make ahari ayiberiwe nawe ukabi wawe, mu majabo make nta mugabo ufise? Oya je nta mugabo mfise n'ukuri. Gusa ni kuba hariho kugira se w'umwana kuko nyene vyashize uko muhabana. Hariho kugira se w'umwana no kugira umugabo mubana mu nzu. Urumva uwo ni se w'umwana muga ntimubana mu nzu. Oya kandi yaciye imyaka myinshi, ico kirumvikana. Namutwara umwana mpetse umugongo ari mutoya. Nuwo watoye cyangwa oya twarabanye n'ujya n'uwiwe nyene rurupango n'uwiwe bose nabatunze uko nyene, se ntacyo yigeze abafasha. Nabatunze uko nyene hajemeze uko nyene, n'ujya n'uwiwe ntacyo yigeze amufasha. Twarabanye hama turavavana barazana n'abandi mu nyuma nabene barigiriye. Gapabure wewe uri se w'umwana, kubera iki byashitse akagwara ntihagira akantu umufasha? Ariko rero ibyo uwavuze duhereye hasi ko iyo ahereye kuvuga ko umwana yafashwe n'izo ngwara afite imyaka 9, mama we ntabeshe kweri. Ariko rero bimaze gushika kuga ntitubane ko imibano y'abarundi imwe mwigoye naho hoba mu mahanga, usanga imibano y'abantu babanye igora. Kugira ngo ibyo bintu bibe gutyo, hariho ingorane zishika hagati y'abubatse, ugasanga izo ngorane ntizivugirwa hamwe na hamwe imbona nkubone. Rero uwo mwana mubona yitwa
Ngurukiye Oscar n'uwanje twavyaranye n'uwo ubundi dusa n'urya ari Karabeka David n'ibitanga Jandoji yego menye rupango nko kibuze reka nabeshe kopya reka ravuga mujyo buriro ry'Ikarusi bita nawe nuze niho bamurungitse nawe agasanga ntiyifise nanje sinifise naje nsigaye ndi umwe mu nzu naje ntamugoro bumfise ndimwe mu nzu ncankena nikapabure nakapano nafise ngakatabutse nibirata nafise byaheze yisuna zaranteye singonyura hasi najya gute nibona rose nepone bari ntijije wo kwazira ibere ngenda nambaye imbere y'abantu nandiho niyote burama gahutu nibirato none nanje no umuntu nandi umfashije no mwana wanje Oscar ndayikongurukiye uzobokoze mugira amahoro. Iyi ngwara urwaye wiyumva gute? Akabazo afise jewe ngwara ngwaye niyumvira yuko nogenda ku baganga bandungitse ko bakamvura nkatora mitende niko niyumvira. Wembe wari wiga mu kangahe? Nafashwe niga mu wa kabiri nagera nje mu wa gatatu. We ugifatwa wumvise ufatwa gute byakugendeye gute? Nkeja nkifatwa sinanatambuka sinanagera nagema numva ibintu ubwa mbere uko kuguru niko kwari kwafashwe hanyuma byemukira mwoko sinanatambuka amwe nagoma ndyamye aho nyene ndateba ndava hasi banjanye kwa muganga. Ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 17. We akantu wosaba abantu hariya kugira bagufashe ushobore gukira wumva ko bari nkagaki? Jewe akantu bafashe bonterera bakanjana hiya ku mavuriro bandungitse. Nibaza wewe yuko wisabira yuko umwana wawe yokira mumfashiriza umwana wanje nkabona ateye imbakize no bantomboye nahatokera nkabwa ntibaramfashije upfu n'umwikomo biragenda numva nkiyo bandungitse hose umva narabuze ubuje bwo kujayo. Aravuga ku mavuriro makuru oya amavuriro makuru hari Igitega niho bandungika hiya nkaca mbura ubushobozi bwo gushikayo. Hariho umuntu hari yambona ari karaturaba sinzi mwe ko mumubona mugandazi muramubona? Uramubona? Ni benshi hariya bararenga ibihumbi nka 10. Rero muri barya abantu bariko baraturaba harimo abantu babayeho mu buzima bumeze neza ubuzima bwiza. Kino kibazo uwari we wese yaba umurundi amerewe neza yaba uwundi munyamahanga bashobora gusobanura runo rurimi biramureba kuko gufasha umuntu n'impera tuzoronka mwijuru. Nagomba ngusabe ushimire umuntu yaravye kino kiganiro yiteguye kuzofasha no mwana wawe. Umushimire. Yego ndashimiye. Ndamushimiye ndagushimiye urofashe no mwana wanje. Shimire udafise nawe akiravya azomusengera. Ndashimiye nuze kuraba kino kiganiro adafise aro munsengere n'ubundi amasengesho niyo yaramumfashirije kugeza ni ngaho. Basezere rero hariya bariko baradukurikira. Murakoze. Nukuri mbanya kubaho maze gutemberera ngaha mu rupangu iwacu muje kuraba ingorane dufise ku muryango abana bacu bameze bafise ikibazo tubakengurukiye nimugera mu wahi icyo tubasabye macyumvise n'umwana wacu yabuze yuko afise ingorane zidasanzwe ni muri Kristo. Hariho abantu b'abategetsi baraba kino kiganiro akantu basaba kugira bagufashe gatangurira ku mukuru w'umutumba. Akantu namusaba niko yontereranye no kugira ngo nze kwa muganga iyo amavuriro makuru. Shefu de zone nawe nyene nuko mvuze. Mwakoze kudukurikirana kuba mwitanze mwumvise ikibazo bafise mwumvise ko ari abantu aho nikora kandi wowe urashoboye gukora samahera menshi ufise igihumbi ufise ibihumbi 10 ufise ibihumbi 30
ayo ufise yose twe turahari kugira ngo dushobore gushika ngaha mufashe. Hariho nimero hariya mushobora gutelefona duhejeje ikiganiro tuzohashika kandi muzoyibona kwimbonesha kure nkuko nyene twahashitse mubikore. Gufasha nivyo vyiza, nta myaka 100 tuzomara mu vyibuke ngaha kwisi, ariko mu ijuru ni mirere na mirere. Niwakora neza ijuru ni gwawe, nutakora neza sindabizi, ariko iconzi cyo cy'ubuntu bw'Imana Yesu araduhagije. Mwarahezagiwe, bye bye.